DJ Paulin akeneye akanoti n'abagiye baririmbye bakeneye akanoti voilà yarabivuze neza mo ya fleur aravuga ati yari kuri live kuri TikTok aravuga ati niyagenda ubuzima buzobandanya nagerageze yitware nk'umuntu akuze hari ukuntu umuntu ashaka kwiyeza mu maso y'abantu kugira abantu niba mufata ukundi kuntu ariko akaba yinyegeje muri ivyo bibinye ururimi rw'umuntu ruricisha kandi rugakiza bivuze yuko uno munsi yari yavuze ati bakazokugenda bagasora irya ndirimbo kandi yaravyivugiye voilà umuavoka wanje azoba ari uko nje ikintu ngamba mbona baba ariko arakoresha ibintu by'ubwana sivyo ni wagerageze kwiyumvira nk'abantu bari mature biyumvire nk'abantu bakuze biyumvire nk'abantu nyene bashaka kwiyumvira kure bashaka kwiyumvira mbega uno munsi ninafuta ino ndirimbo ni hariho umwana hari yanye azobabayeho nabi sivyo nkuko yari yavuze yuko nunze ya kiriko ari umwe no mwibarabara mbega sishaka kumusubiza kandi mwibarabara. Hello bakunzi ba Gatech TV ni Irako Design agarutse muri kano kanya hari amakuru ashushe cyane gose nico gituma twaje nk'abasesanguzi banyu kugira dushobore kubaha umuco ku makuru ariko aravuga ngo reka tumanze duhe kaze hajya Miss Nene Miss Nene alias Beni alias canke Irene ni ryaricyo ni Irene alias Miss Nene wow umeze neza abakunzi ba Gatech TV jewe ndabaramukije ndabakumbuye none nasa ndabakumbuye gaciye n'umunsi umwe mba numva nyene namaze kuba manka bon iyo verbe manke nayivuye so meze neza rero nawe meze neza naje bien ariko nizere yuko aho bari bamerewe neza abagwaye Imana bakize n'ibindi bibazo Imana bagirire neza yes rero nkuko nari namaze kwinjira ni kibazo kiriko kiraboneka hagati ya DJ Paulin na Kiriku na ntabw hamwe na B-Face yaciye avyisanga bon ivyo ntavyo nokwemeza vraiment ariko sinzi yavyisanzemo gute oya none ko twige tuzi yuko beef yari yande ya DJ Paulin na ntabw na Kiriku no munsi hajya Kiriku nawe yarimwo bon yari ntabw gusa hajya baravuga ati yuko ze kuri ntabw ubukoze no kuri Kiriku kuko hariho amajambo DJ Paulin yavuze kuri Kiriku ari nayo majambo yanatanguje no mu ndirimbo ntagaso sivyo yavuze ati jewe ntabwo ndi umwana mwibarabara etwetu urabona ajya amajambo niyo DJ Paulin yari yatutse Kiriku so bivuze yuko beef yari hagati yande ya DJ Paulin Kiriku na ntabw ariko no munsi hari undi muntu yaciye avyemplikamo yitwa nde B-Face kandi rero araregwa gutambatamba mu bintu byose ujya muhunga rumba waja mu bintu byose abonye nuko rero uretse ko arako kari gaciyemwo n'amakuru twakiriye ku munsi w'ejo tubona ariko aracana ko ba Edison bose barayavuze ko biboneka nkaho umengo na pick-up yari ihari kuri iyo foto baje babazaniye ngo umutahe yuko boba bashoboye kwifatira mu gahanga DJ Paulin na cane gufata image yiwe bakayishira mu byo bagirizwa gufata image yiwe bakayishira ku mpuzu donc impuzu abantu batabizi impuzu Kiriku yari yambaye yariko image ngira bariko barayibona ngaho turazwi bon uko murayibona yariko intuza ifoto donc image yande ya DJ Paulin biboneka yuko DJ Paulin peut-être ari cyo kintu cyamubabaje kubona ati comment ariko nicari kumbabaza none ko aramugira promotion gute rero nk'uno munsi wofata nk'iyo sura yiwawe sivyo agafata akayishira nko ku mpuzu aba ariko yamamaza nde bon hari igihe umuntu akwamamaza mu byiza canke mu bibi no hajya bariko arakugira promotion none bari babivuga ashaka none ndakubaza ko hari igihe
hariho bajaj umenga oya ntabwo yari bajaj yari taxi bafashe bashirako ifoto ya ntuze ya Mokens sivyo bari bayivugaye n'urya muntu wapi meko hariko hari ukuntu umuntu ushaka umufana sivyo canke kuva umenga nyene uramukunda ukavuga ati reka ndamushe ku muzi wende canke ndamushe ku kintu canje d'après twababishizeho kukwira bamukunda cane urana nubwo umuntu hari ukuntu abantu tugenda twamamara twege twari tuzi yuko uwo muntu dufitaniye beef ahubwo we akagerageza kutwamamaza urumva ni nka kujya usanga urana nka kujya kuntu abantu twavuga nabi inda ya Gina uratse kajya ko yariko aramamara gose gusumba kandi twako turamuvuga mu bibi uwo mujina ninde tugende kumuraba bimeze gute abantu bakagira curiosité yo kugenda kuraba ujya muntu sivyo nara nahajyanye n'umuntu ho hanze peut-être barabonye nk'ijya ndirimbo ya ntagaso malheureusement nuko unyamaze no kuva kuri YouTube aya namakuru mashasha nta ikiriko ntibagende no kuri YouTube bandike ntagaso nta iriko urumva donc kuri YouTube yose canke kuri channel ya ntoze ya Dj kwera niwe yari yayipostinze kuri YouTube donc basi ni umuntu yayipostinze nta ikiriko barayifuse okay urumva rero urana umuntu hanze araviga ndirimbo akabona image y'umuntu kanaka ngo umuntu bashizeko ninde tugende ufite umurabe bimeze gute ni camamare urumva donc umuntu akagira curiosité yo kumenya ujya muntu kandi bo bibazije ko ariko babikora mu bibi donc ariko bashaka kumucafuriza izina ahubwo ariko baramuduza do plus donc abantu bariko baramumenya n'abatari bamuzi donc DJ Paulin yihuse nivyo mbona bon kuko hajyanye ni novuga gute niwe abitomboreyemwo uretse ko hari umuntu ataramuzi DJ Paulin uno munsi yayimubonye ku ipantaro ya Kiriku aciyamuboneraho aciyamumenya ariko Irene DJ Paulin ntiyarakeneye kwamamazwa urya n'umutama yubashwe no erega urazi bavuga ati isorosoro rigwiriyo rija sivyo none rigwiriyo rigiye uno munsi DJ Paulin iyo donc yego ndabizi ni camamare arazwi bon turabizi kandi turamwubaha ariko ijana ntiryanka murindi none suko nyene ijana ntiryanka murindi sivyo uno munsi hari ukuntu yaramaze nk'umuntu gatoya aryamye gato kandi biraboneka batanguye kumuvuga acasubira kandi kubahizi erega nuko nyene ibintu iyi entertainment imeze sivyo rero nimba uno munsi yari bon ego arazwi turamuzi abantu benshi turamuzi ariko hariho nk'umuntu no munsi ushaka kugira DJ Paulin akagwira uwo muntu ninde ko ataho tuzi cane ko azwi no mu bihe vya kera voilà urumva rero niyo mpamvu rero ikintu cose kiba gifise impamvu kandi jewe rero ni ikintu kimbayeko mugati ikintu ndacungukiramwo canke ndagihomberemwo rero naje uno munsi nihagira umuntu akaza kuvuga ati okay 10 ans twarakoranye ikiganiro ngaha anye na Natasha sivyo hari aka video ka trendinze gose kandi aka video tuvuga yuko turi amasugi sivyo uno munsi wowe wibaza yuko ari kura muri commentaire ukandika canke abantu benshi bakagapostinga bo bakibaza yuko ariko baraducafuza twebwe canke ariko baravuga ati mubona abanya bakoga byukuri n'amasugi canke yemeze gute no mukibaza yuko muriko muraducafuza canke muriko mutuma abantu batubona kundi kuntu me ntumenye yuko uri kuratuma uno munsi tumenyekana sivyo uno munsi ndashaka guhura n'umuntu ati ni wowe wavuga kuri sugi kurumva utunye abantu bamenya ati rero ngaha je ndiyenda ntaraje imbere ya kamera cyago uranarinda nta soni waje twakubona so rero nuko nyene bimeze rero ikintu cose raba est-ce ndagikuramwe inyungu mbega muri kukumvuga nabi ndagikuramwe inyungu ndakivyaze uwo musaruro je nama nabwiye abantu ikintu cyose ukora menya yuko ati iki kintu ifoke ndakivyaza umusaruro kiba ari ciza kivyaza umusaruro bo ico kintu kirumvikana DJ Paulin yarakwiye kubikora uko nyene akumva yuko atagwa nkuru naho goba ari ugwanka ubwo gwanka karuvyaza umusaruro bien sûr yes tubona ayandi makuru aje avuga ngo
ku munsi w'ejo ngo DJ Paulin yashitse ku kibuga c'indege ngo amaze kuhagera ayo makuru twayakuye kuri Facebook nyene ariko ntiturafata neza na neza ukuri n'amakuru avuga yuko DJ Paulin ngo yihakanye ko atari we yaba convert akabarinde urazi ikintu rero ndakubwira ego irevresa ashaka kuvuga yuko atari we ariko uno munsi hariho ukuntu umuntu ashobora kwikura mu bintu sivyo abantu ntitumubone mu yindi shusho ariko akaba yinyegeje muri ivyo bintu sivyo urana jewe uno munsi ndashaka kuvuga ndashaka kuvuga yuko jewe ntigeze nkora ico kintu kandi ari je nagikoze sivyo example ndashobora kwiba kugira ngo ntibamfate canke ntibamfate canke banyumvire ukundi kuntu nkavuga yuko ntivye kandi nivye sivyo rero bivuze yuko hari ukuntu umuntu ashaka kwiyeza mu maso y'abantu kugira abantu ntibamufate ukundi kuntu ariko akaba yinyegeje muri ivyo bibi nyene sivyo no sinzi ariko ndamwagiriza ko ari we yoba yarabareze bon turiko turashakisha ariko mubiboneka sivyo mubiboneka burya akarimu k'umuntu niho tugeze kwiga mu ishure muri primaire ati mbe gahanga wishwe n'iki je nishwe n'ubwo abagabo nawe uzokwicwa na karimi kawe ururimi rw'umuntu ruricisha kandi rugakiza bivuze yuko uno munsi yari yavuze ati bakazokwirinda bagasora irya ndirimbo kandi yaravyivugiye voilà umuavoka wanje azoba ari uko sivyo rero bivuze yuko nimba uno munsi yarabivuze dufata ko ari we yabikoze uramaze kubona nk'ahantu biciye nk'umuntu bakahagusanga wewe sivyo wowe urahari uwo muntu aryamye hasi cyangwa ugasanga waje gutabara uwo muntu babandi bamwica bagiye sivyo wowe ni usigayeho umuntu wa mbere batangura gufata kunoba niwe kandi waje gufasha ibi ntaguciremo bimeze nka wa muntu avuga ngo jewe ngo uri kurafitinisha ngo no kwiyica ariko mutukana n'umuntu umupfuye amajana 5 bibisanzwe ubivuze bakamwica baza gufata wewe no gato bari we yabikoze ariko wa mbere batangura kugira tutangura kwiyumvira ninde ni DJ Paulin kuko nta wundi muntu tuzi bafitaniye before y'abantu niwe bivuze yuko ari we yabikoze DJ Paulin akeneye akanoti n'abagiye baririmbye bakeneye akanoti voilà rero ni nje ikintu ngamba mbona baba ariko arakoresha ibintu by'ubwana sivyo ni bagerageze kwiyumvira nk'abantu bari mature biyumvire nk'abantu bakuze biyumvire nk'abantu nyene bashaka kwiyumvira kure bashaka kwiyumvira mbega uno munsi ninafuta ino ndirimbo ni hariho umwana hari yanye azobabayeho nabi sivyo nkuko yari yavuze yuko nunze yakiriko ari umwe no mwibarabara mbega sishaka kumusubiza kandi mwibarabara urumva akiyumvira sike ninayifuta bizogenda gute umfishe isoni ikintu cyo kwiyumvira pana gushoka gufuta indirimbo y'umuntu kandi kindi naco ivyo muba muko murerekana abafana babafana abantu babazi ko muri ko mugira ibintu by'ubwana uno musaba indirimbo iravuyeko eje barasubira petete igasubirako urumva kumenga muko kandi ivyo bintu sijya mbere bibaye menga muko murakina kashkash mu Burundi turaratse ko n'indirimbo ya Arvin na Fernando bari basohoye numva ngo meranene ngo yarayifuse urumva umenga ni ibintu hariho n'iyindi iyo ni indirimbo igize kabiri kuko na DJ Paulin yarase yuko ya ndirimbo ya ntabw isohoka na Chameleone bisigura yuko ibi bintu na DJ Paulin yabigizemo akamenyero umenga n'ubwana umenga ariko barakina nk'ubwo nitwo turamuhangara parce que afise kuntu ariko yumvira ibintu vyiwe ariko imbere yuko ukora ikintu turabana bato yiwawe ariko ukuri kuvuga ubukuzi ni kuvuga ubukuze sivyo rero menya ati jewe no munsi ibintu ndiko ndakora mbega subwana ndiko ndakoresha gerageza mu abantu bari mature basi mwiyumvire kure sivyo ikindi naco hari umuntu Moni ya fleur niwe yavuze neza avuga ati mbega no munsi DJ Paulin yava umuziki uzoca usubira inyuma sivyo
uno munsi mbega umuziki nataba hari ntituzoba tugikora twebwe eka umuziki urabandanya kandi ayo majambo ntaguciriyemo yavuze inyuma y'amajambo DJ Paulin yarashikirije cyane ko niyagenda tabintu azosubira ngo umuziki oya yarabivuze neza moni ya fleur aravuga ati yari kuri live kuri TikTok aravuga ati niyagenda ubuzima buzobandanya sivyo biboneka yuko bon ego kuba ari umurigent mu gutegura ibintu vyinshi nituvyanse ego arabizi kandi hari habo yakujije voilà hari habo yakujije uno munsi bahari kubera we ariko nagerageze yitware nk'umuntu akuze kujya nyene yabafashije abereka yuko ari papa wabo nabereke yuko abasumba kuko umwana nashobora gufina kugwana n'umuvyeyi oya umuvyeyi araheta avuga ati none wewe je tugwana uri umwana reka ninumire sivyo nuko bimeze jewe rero ico mbona ku ruhande rw'iwanje izi mpande zose zirakwiye guhuza twebwe nta kindi twipfuza muri entertainment nuko abantu bahuza kandi iyo habayeho guhuza bibera akarorero n'abantu bari nyuma bariko bararuka none nko muri kano kanya baza ngo umuntu ngo aca bibona gute ibintu DJ Paulin bariko arakora canke abakiriko bariko barakora twebwe rero ico nipfuza nuko bino bintu niryo rya mbere je mbonye ibintu byo mu butungane muri entertainment byakaze abantu baze ngo bashaba nawe no gufungisha uko zamanyanga ron bagiye bishikiyeyo je nkiyumvira none ibintu vyakaze so gusa rero ikintu ngakiba gihari ni juste kuganira sivyo bicare baganire n'abantu bakuze ntibasabana urumva bicare baganire bashira ibintu bavuga ati none kugira ngo bino bintu ntibishike kuko abana ba star bego no munsi abantu babafotoye bari hariya numva ko muriko murabononerera izina hari ishakoshi kiriki yari yambaye kuko kiri kuno yambaye ibintu vya noir sivyo hari agashakoshi yari yambaye ka noir ni shakoshi ya noir rero bivuga yuko niyo harimwe ya pantaro yashira muri clip niyo harimwe iryo pantaro ibajine burera nk'abantu bababonye kwe ndabira bo reka dufate ko yari comedy bariko baragira ni bisanga nibiryoshe nubwo babona two turatwenga ariko kubera nibiryo bo karagaciye mwirene reka tubandanye ariko tugana ku musozo bino bintu nibaze hamaze kujamwe inzego z'ubutungane reka tubirekere inzego z'ubutungane nyene nizere yuko bariko baravyiga n'amakuru meza nuko aba basore batagiye mu gasho bace barekugwa bavuga ati ibindi bizokurikira mu nyoma ivyo navyumva bitanga ishusho yeyo kuri DJ Paulin ko yoba yarabeshe canke barisiguye ivyo basigura bibavyo erega ntivyaheze bazosubirayo ni juste gutya gunushaka kugenda gusa bakaraba dossier yanyu ivyo ni muriko murapfa akagatoke ni mugende tuzobatuma ko peut-être muzogaruka no kuvuga abakunzi ba star bumve batuje ni mutuze ntibagumyeyo baragiye gusa hama barataha urumva ni juste que peut-être bagiye barisigura baravuga ati tuge ibintu bimeze uku hama barataha barabarekura gusa ikindi naco indirimbo ntirasubirako nico kibazo sana voilà indirimbo ntirasubirako kuko yaba vyaheze indirimbo yari gusubirako ariko biboneka yuko uno munsi indirimbo ntirasubirako indirimbo baracagize baracayikuyeko ngira bazoyisubizako canke bizovana n'imyumvikano bumvikanye bonyene ubwabo mu majambo nibumvikana izosubirako indirimbo isubiyeko ni ikimenyetso c'uko bumvikanye indirimbo itarasubirako ikimenyetso c'uko batarumvikana yes bakunzi ba Gatete twese ico twovuga turacabirorereye nitushaka kwinjirira ubutungane ivyo byose nivyo twariko turibaza wanashima Irene Jemvuze ati ntituzi ico babafatiye ntitwoba twihenze kuko twoba twinjiriye ubutungane turizere yuko hari vyo twebwe gusa twafatiye ku vyari bimaze igihe bigira iki biriko biravugwa biravugwa
hariho n'uwo numvise ngo baba bafashe ngo bariko baranywa urumogi urumva n'amajambo menshi ariko cyane cyane content yari kuri kino kintu boba bariko barapfa cirya ndirimbo. Yes, Irene ndagushimire cyane ku mwanya wawe. Merci beaucoup. Nawe wakoze. Bakunzi ba Yaga Tech TV turabashimiye rero gose ukuntu mwadukwirikiranye aho muri mubandanye kugira umuhezagiro ushemeye. Nawe Irene ndagushimiye kandi. Thank you. Ya bwira aba fans abakunzi bacu ati ciao ciao.